Eka ndabaramutse n'abandi ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tutambutsa kuri no bonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV imbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye biba bivugwa cane amakuru tuba twegeranije mu masoko yacu atandukanye vyagiye biravugwa mu binyamakuru biba vyagiye biratangazwa n'abantu bamwe n'abandi bivugwa n'abategetsi bigaruka ku mbuga ngurukana bumenyi n'andi makuru menshi abariko baragenda avugwa. Ubakurikira ino mbonesha kure ikorera kuri YouTube ya ICTV mwarabonye ku munsi w'ejo twarabateguje ko hari inkuru turi buze kubashikiriza inkuru irabana n'uwoba agiye canke ariko arategurwa gusubirira General Prime Niyongabo mu mabanga yo kurongora ibiro bikuru vy'igisirikare. Barababwiye ukuntu umwuka atari mwiza hagati y'inshuti ya kera ya Ndayishimiye Prime Niyongabo. Murazi ubushuti bwa kera bwa Prime Niyongabo na President Ndayishimiye, ariko nanone hakaba hari ibiriko biravugwa ko President Ndayishimiye yoba atakizigiye uyo Prime Niyongabo umukuru w'ibiro vy'intwarameheto z'u Burundi ngo kubera ubusuma bagagiye buravugwa mu gisirikare c'u Burundi. Ariko abenshi bakabona ko President Ndayishimiye ari ukwita kuri songoye kuko ibihanganye nka vyose n'abarabizigirwa biwe bose bariko barigizwa inyuma. Abantu bakabona ko uyo perezida yoba ariko aragwiza abansi, ariko nanone ngo ntayandi mahitamwo afise kuko nyene n'urugamba yatanguye rwo guhasha ibihangange vyazigamitse ubutunzi bw'igihugu ndetse ngo vyakoze amabi menshi kuva ku ntwaro ya Petero Nkurunziza, ariko ayo mabi vyakora ndetse n'ubusuma vyarijana kubera ko ngo abo benshi bashigikiye Petero Nkurunziza mu kiringo ca gatatu. Gutyo rero ngo bari ntakogwa ko kuko vyaboneka ko vy'ukuri bamushigikiye kandi nawe atayindi mpembo yari kubaha atari ukubareka bagakora ivyo bishakiye kuko ariyo mpembo nyene yabahaye kuko bamufashije kuronka ikiringo kidakurikijwe amategeko bakanamufasha kugwanya abatari bashigikiye ico kiringo bose. Tugaruke kuri Colonel Jules Ndihokubwayo. Colonel Jules Ndihokubwayo akaba ari umugenzi wa kera wa President Ndayishimiye, ariko nanone akaba yoba ariko arategurwa kuba azohabwa amabanga hambaye y'igihugu. Gushika ubu haravugwa vyinshi kubirabana n'ikibanza gihambaye ashobora guhabwa, ariko dutanguriye kuri Colonel Ndihokubwayo na Evariste Ndayishimiye bakaba baratanguranye kuva kera bakiri mu kiroberi ca CNDD-FDD. Aba no kuvuga Colonel Jules Ndihokubwayo na General Evariste Ndayishimiye n'abagenzi ba kera cane kuva ku rugamba. Bose bakaba bava muri Komine Giheta mu ntara ya Gitega, bakaba bava ku gatumba kamwe. Hari n'abavuga ko bafitaniye ubucuti bwa hafi mu muryango umwe. Ubu n'umukuru w'igihugu yavuye mu gisirikare afise ipete rya General Major, uwundi niwe agendanira umukuru w'igihugu chef du protocole d'etat, akaba aherutse kwambikwa ipete rya General de Brigade. Abazi Jules Ndihokubwayo ku rugamba bamuvuga nk'umusirikare yarinda cane atagira ikinya co kwica, bamwe ico gihe bamwita umuyangayanga bafatiye kukungene yarabangukiye kwica atakinya. Umusirikare yahatswe kwicwa mu butegetsi bwa Nkurunziza. Jules Ndihokubwayo ni umusirikare atari yorohewe ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza, naho yari yazananye muri CNDD-FDD ipete rya koroneli yari maze ko imyaka irenga 16. Abo bazananye bose bo ku rugero rwiwe bose baragizwe abagenerali, ariko Jules Ndihokubwayo bararimwima. Perezida Nkurunziza yaronka amahoro ari uko yumvise ko Jules Ndihokubwayo ari hanze y'igihugu. Ni nayo mpamvu imyaka myinshi yamugumiza mu bikorwa vyo hanze, akaronka amahera menshi, ariko akaba
hanze kandi akabura ipete. Muri Nzero mu mwaka w'ibihumbi 2016 umuhari Forebu wa General Godefroid Niyombare waratangaje ko Colonel Jules Ndihokubwayo ariwe arongoye ibiro bikuru vy'igisirikare ca Forebu. Ariko bukeye Jules Ndihokubwayo yarabeshuje ayo makuru. Amasoko yacu avuga ko ari impanuro yahawe na General Major Evariste Ndayishimiye. Mu minsi yakurikiye ubuzima bwa Jules Ndihokubwayo bwoba bwarabangamiwe abaho kuri hange kubera hari bamwe mwiperereza rya Nkurunziza bari barahawe mwibanga itegeko ryo kugandagura iyo ntwazangabo Jules Ndihokubwayo. Numwizigirwa akomeye wa Ndayishimiye kuva kera nkuko twabibabwiye, ariko nanone aho Perezida Ndayishimiye ashikiye ku butegetsi, Colonel Jules Ndihokubwayo ari mu bambere bagenwe mu bakorana n'umukuru w'igihugu. Yabanje kuba icegera c'ugendanira umukuru w'igihugu, mu nyuma arahava araba webwengu muri ayo mabanga asubiriye Zephirine Maniratunga. Ababizi bavuga ko Colonel Jules Ndihokubwayo yagize uruhara rukomeye mu ikurwa bene ifatwa rya General Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi kuri ubu ari mwibohero. Ariko nanone Bunyoni yari yahindutse umukeba akomeye wa Perezida Ndayishimiye. Amatwi adusumira iyo Angelina Ndayishimiye atamama, iyo kandi bitamenyekana kare ko yafashwe ngo ubuzima bwa Bunyoni bwarashobora kubangamirwa amaze gufatwa. Muri kino gihe Perezida Ndayishimiye ageze aho yinuba abategetsi bo hejuru nka bose, aho atakizi uwo bari kumwe vy'ukuri n'umuhenda. Umwizigirwa akomeye asigaranye ngo ni Jules Ndihokubwayo. Ababizi bavuga ko Colonel Jules Ndihokubwayo yagize uruhara rukomeye mu ikurwa be n'ifatwa rya General Alain Guillaume Bunyoni yari yahindutse umukeba akomeye wa Perezida Ndayishimiye. Amatwi adusumira iyo Angelina Ndayishimiye atamama, iyo kandi bitamenyekana kare ko yafashwe, ubuzima bwa Bunyoni bwarashobora kubangamirwa amaze gufatwa. Muri kino gihe Perezida Ndayishimiye ageze aho yinuba abategetsi bo hejuru nka bose, aho atakizi uwo bari kumwe vy'ukuri n'umuhenda. Umwizigirwa akomeye asigaranye ni Jules Ndihokubwayo. General Jules Ndihokubwayo ategurirwa amabanga akomeye. Kuwa mbere z'ukwezi kwa karindwi 2023 Jules Ndihokubwayo yarambitswe ipete rya General de Brigade maze arava mu karenganyo yaramazemwo imyaka myinshi cyane. Ariko iryo pete ryatumye abategetsi batari bake buzura ubwoba kubera batazi amabanga Jules Ndihokubwayo ashobora guhabwa. Hari abategetsi babiri bacurwa muri kino gihe ko ashobora kubasubirira. Uwa mbere ni General Prime Niyongabo arongoye igisirikare, yahora ari umugenzi canke ari umwe mu bizigirwa Ndayishimiye, ariko imigenderanire isa niyatosekajwe n'ubusuma Prime Niyongabo avugwamwo mu gisirikare. Uwundi acurwa ni General Major Ildefonse Habarurema arongoye urwego rukuru rw'iperereza benshi bita documentation canke Service National de Renseignement. Amatwi adusumira nuko General de Brigade Jules Ndihokubwayo ashobora guhabwa kimwe muri ivyo bibanza mu minsi iri imbere kugira abandanye gucungera ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Naho kwizerwa n'umukuru w'igihugu biryoshe, Jules Ndihokubwayo numwe mu bacunzwe cane n'abansi ba Ndayishimiye binyegeje mu butegetsi. Naho atari mu mabanga ajanye n'inzego z'umutekano, tubibitse ko muri ndondeza izina rya Jules Ndihokubwayo ryavuzwe mu banyuruje umudandaza Christian Ndizeye batazira Baleze
yajanywe n'iperereza rya gisirikare muri Ndamukiza 2021. Bareze yari umunywanyi wa CNDD-FDD kandi yanakorana n'iperereza ry'u Burundi, yanyurujwe azira isoko ryo kugurisha ivyuma bishaje vya Regideso. Isoko ryari rifise agaciro k'umuriyaridi n'imiliyoni 200 y'amarundi. Amasoko yacu akaba avuga ko Jules Ndihokubwayo yarasanganywe isoko ryo gushora ivyuma bishaje kwishira hamwe risanzwe rikorera mu Burundi, mu gihe Bareze we n'abagenzi we bari bashoye ivyo vyuma mu Buganda. Bagenzi ubutegetsi bubamwo amabanga menshi n'intambara nyinshi umunyagihugu mutoya atigera amenya, ariko nanone vyinshi biriko biraja ahabona. Jules Ndihokubwayo ashobora gusubirira Prime Niyongabo. Perezida Ndayishimiye akuye Prime Niyongabo azoca amushirahe? Prime Niyongabo n'umusirikare akomeye mu gihugu, yadugijwe amapete nka yose, azi amabanga hambaye y'igihugu, ariko nanone kumukura ni ikintu kitoroshe cane. Aho bomushira ikibanza bomushiramwo Prime Niyongabo akanezererwa n'ico kibanza, co bari hehe no kurindira. Rero n'urukurukuru n'amakuru menshi aba ariko aravugwa irya nino kubirabana nabo bategetsi, ariko nanone nk'uko mubizi twe amakuru yose turayegeranya tukayabashikiriza umunota ku yundi. Ibibera mu butegetsi rero aba ari amabanga akomeye, amwamwe bari n'amabanga y'agacamutwe, ariko nanone ko twabemereye kuja turabashikiriza inkuru zose atanimwe dusize inyuma, ivyavuzwe n'abategetsi, amakuru abagiye aratangazwa irya nino vyose turavyegeranya tukabibashikiriza. Mwese rero ndakengurutse cane, nawe we urashobora kuba ufise iciyumviro kuri ino nkuru duhejeje kubashikiriza. Urashobora gufyonda kuri subscribe kugira urashikirwa n'amakuru n'ibiganiro dutambutsa. Mbere yuko dusozera no makuru, katubanze tubabwire ko amakuru ava Igitega avuga ko Generale Alain Guillaume Bunyoni muri Kagasho gashasha yarongetswemwo Igitega, ubu asigaye arekuriwe kuramutswa n'umuryango wonyene. Abo bashobora kumuramutsa bakaba bashobora kumuramutsa kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa gatanu, igihe cose bagiye kumuraba. Bakaba barekuriwe kumarana iminota iri hagati y'5 na 15 gusa. Ivyo ni bivugwa kuri Alain Guillaume Bunyoni, amakuru ava mu ibohero rya Gitega. Turaza kugaruka tubaha izindi nkuru zitandukanye ziriko ziravugwa mu nywanyi bacu. Nizere ko mwamaze gufyonda kuri subscribe, utarafyonda ko yofyonda ko kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro uraje uba mu mbere bashikirwa na